urumva kujaruzanya nyene ukumva ko umuntu umenga ntiyo guterana imbere aransize aragize ntazoronka ibi nibi nanje kumbure sindaja muri relation sindonka abantu bandondera nkurya benshi barabikorera kandi ubugenzi bwabo buba bufiriye ngaho nyene kandi benshi barakunda kubivuga yuko ubugenzi bw'abakobwa butaramba parce que ivyo bintu bitatu turajaruzanya turavugana ntidukundana mu bisanzwe tutihagaze ngo twiha agaciro abahungu n'ukuri bazodufata kurya nyene turi nta muntu yoza kugufata nabi ngo akugirire ko ivyo agomba umukobwa uzi kwihagararako kandi wihaye agaciro bavuga umuhungu ngo ni umumaraya bavuga umukobwa kandi none uravyikorera ugenda none abahungu n'abana beza cane kuko abahungu n'ukuri nta munwa bagira abahungu umugenzi wiwe arose arashima tuba abakobwa bihagararako nukuri aho umukobwa utihagararako usanga uri kuragira n'utundi tuzigo ujaruza abandi kandi atari ibyo wewe nturi mu gihe ciwawe hagarara mu gihe ciwawe sivyo uhagarare mu gihe ciwawe hama igihe ciwawe kigeze uzoroka nawe bizogenda neza. Hello bakunzi wa Bujahi TV ni mwaramutse canke mwirebanye naho muherereye umwe wese ahereye nibaze ko mudukurikira gatanu kuri gatanu nkuko musubwe menyereye kuri micro muri kumwe na Christabel nk'ibisanzwe uyu munsi kuri kamera turi kumwe na CK The Professional twarabemeye kuza turabazana ibiganiro bitandukanye hariho ma street quiz dufite ibiganiro byinshi kuri Bujahi twabemeye kuza turabazanira aba star kenshi murakunda kubona ko je nkoresha aba petit canke aba star bakiduga kugira twerekane impano yabo twerekane uko bashoboye uyu munsi rero muri studio za Bujahi turi kumwe n'umukobwa subwa mbere tugiye kumwakira kuri kamera za Bujahi ariko twageze kuganira ciwe muragikunda nashimye kandi kumutumira muri kano kanya kugira tuganire numwe mu bakobwa nyene baba bafise aho bigereje biteje imbere mu buzima busanzwe nta sumusta sumuri nta kintu kimwe akora mugabo tugiye kuganira kubera nashimye ko tuganira reka tumwakire kuri kamera za Bujahi TV. Murakoze kunyakira kuri Bujahi TV. Umeze neza? Ego meze neza ndashima Imana. Wambaye neza cyane. Murakoze. Mwamonyere rero umukobwa turi kumwe kuri kamera za Bujahi TV nababwiye ko atari ubwa mbere donc dushaka kuba tuganiriye bon hariyo abashaka kuba babonye ikiganiro ari ubwa mbere bakubonye batarabonye ikiganiro twakoranye ubwa mbere urashobora kwibwira turi kumwe nande muri kano kanya. Ego ku mazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Nduwimana Divine aka Didi aka Dishu arabaze ngo aka Didi aka Dishu Dishu canke Didi turakwakiriye kandi kuri kamera za Bujahi TV kugira tuganire umeze neza none. Ego umunsi wagenze gute? ni sawa urabona ko akiri no mu gitondo umva ukivyuka kugira tuganire ukivyuka nyene bwa bon ugikanguka niki kintu cyambere watangiye gukora? Bon nkivyuka nkuko bimeze imisi yose ndashima Imana nuko naraye amahoro hama nkaba ndamutse amahoro nkaba ngihe nico kintu cyambere ntangurirako umbe utangura gusenga. Yego n'uyu munsi niko byagenze waciye kuriza kiki? naciye ntora telefone nyene ndabuta message hariyo abantu usanga kenshi abyuka aho nyene nta no gusengana no kugira ikagaca yigura telefone kenshi urazi ko tuziraza ku mutwe kazona arayikweza agiye muri message ntibuke no gushima Imana ariko urumva ko nimba mbutambeshe oya sindakubeshe ngagura senga ni Didi amakuru imisi rero ni meza imeze neza muri quartier muraho umeze neza? Turabo turashima Imana nyene imeze neza. Eko derukana nta mushero ufise waramuronse none? Ndamufise. Oya kigiye ngiye ko atawufise. Ndamufisa kuko ndamufisa. Naragwaje ugati wapi ntawo ngo ndacyari muto nuko akarwambwiye ndamufise n'ukuri. Didi tugiye kuganira hariyo mu buzima busanzwe hariyo ukuntu tusigaye tubona umengo bon turaza kuganira ku kintu kimwe nka wewe umukobwa mu bakobwa biteje imbere
kenshi abakunzi ba Bujahit bazikora ikiganiro twakoranye bwa mbere baca bamenya uwuriwe ibyo ukora n'ibiki byose twashimye kubigarukako ahubwo dushaka kwinjira mu kiganiro nyizina tugiye kuganira ni kubera iki abakobwa canke abahungu imibanire yabo hagati y'abakobwa n'abahungu uca usanga abakobwa umubano wabo nturamba nta ubugenzi bwabo ntiburamba ntibukomera cyane ngo usange hari abakobwa bagendanye kenshi canke ngo amarane nk'umwaka no uca usanga kenshi bashwanya ariko ugasanga abahungu ebana naho je mpora ndabibona ugasanga abahungu naho boshwana bica bihera okay abakobwa naho mushwana hacava mu beef ikomeye ibyo bintu tugiye kubiganira ko nk'umuntu nyene mukuru nka wewe utubwira ingene ubyumva. Ego murakoze ku kibazo mumbajije nibaza oya si kibazo sheri si kibazo tugiye tuganire twungurane ibitekerezo okay reka dore kuri kote y'abakobwa kuri kote y'abakobwa ico no bivuga ko no bifatira mu mitigiri 3 bon abakobwa naje ntikuyemo abakobwa turi abantu ba mbere cambere turaba abantu bagira utujambo twinshi muri make udusaku hanyuma ica kabiri abakobwa donc ntitwiha agaciro ngo duhagararire ico turico twama twikengera hama kwikengera ndaza kubisigura nayiko nca mu ncamake kuri ivyo bintu bitatu hama ica gatatu bon ica gatatu novuga abakobwa nta rukundo nta rukundo rushemeye dufise entre yacu kuko ngiye kubisigura ico c'urukundo cyo kutagira urukundo entre yacu nuko nk'ubunye ubundi nk'umutipe ashobora kumbwira bera ni mwiza bera yambara neza biwe afise udutari twiza mbwa kubera nani ca ndamujaruza urumva rero inzigo turagira inzigo idafatiye kuticana canke kugukorera ikindi kintu ngo ukamujaruza ukumva yuko aranduse aragize nuko rero ku bahungu turatandukanye cyane hinge gato en fait tube tugumye ku bakobwa gato uvuze ko ari ibintu bitatu hari aho usanga harimo kudakundana hagati yacu cyangwa ugasanga ikindi kintu ruvuze sindagitawe neza hamwe nagira nagusubizamo kutiha agaciro ikindi icambere navuze urusaku turavuga amajambo menshi muga rero ivyo kintu cy'amajambo muri misi ndabona umengo n'abahungu niko basigaye bameze sinzi ko urabibona umengo baradusubiriye hari aho usanga abahungu bicaye nka sike ngaha ugasanga yicanye n'undi muntu bana guza ati kareka demwe ivo bon ni kubera iki mu by'ukuri ni kubera iki usanga nka jewe Christian na Didi turabagenzi hagiyemo n'undi mugabo ugasanga turashwanye ntibimaze igihe biva kuko ibyo bintu gadidi ibyo bintu biva nyine kuri ibyo bintu bitatu no banaguhaye icambere ni ukutizerana kw'abakobwa uburorero ni bwinshi cyane nk'ubu je nawe turashobora kuba turabagenzi tukavugana yuko turabagenzi tuzinanye mu bintu byinshi hariho n'amasokero usanga tuvugana sibyo hanyuma kubera wa munwa wacu je nkabisohora canke ukabisohora hama bica bizanike wa undi nawe yavyumva kubera anzi acaza kubimbwira kugira ngo aduteranya avuge ati bera rero na Divine ntiboshobora kubandanya ubugenzi bwabo reka ndabaca inyuma hama akaza kukubwira bimwe je nasohora urumva ucushavura kandi ubugenzi wawe buhereye ngaho onye parce que urumva nta kintu kiboneka twaba twarafatiyeko kugira ngo tuba abagenzi abagenzi umva ubugenzi bera ni ikintu gifise iyindi ntambuko novuga kuko umugenzi arashobora no gukurutira même famille canke akakurutira izindi nshuti wibaza ko zokuba hafi mubwo umugenzi akakuba hafi nuko no sigura rero kenshi urazi ko umuntu bagenda yumva amakuru akunze kuvuga ko abakobwa impamvu ubugenzi bwabo butaramba ari uko kenshi usanga ari ubusutwa bari kuganira cyangwa usanga bapfuye abahungu ugasanga nicyo kintu kigaruka hagati y'ibyo bintu ngo bapfa abahungu mbega ibyo bintu nawe niko ubibona
co gupfa abahungu sinokivuga ko byinshi kubera navyo ndabona bariko barabapfa sindabona bariko barabapfa nta nibyo warumva mbwego ndavyumva nk'ubu birashika ugasanga hariho abakobwa nyine babikurikiza nk'umugenzi wiwawe akagira mariage amaze kugira mariage mukaca muhebana kubw'ibyo ugasanga ubugenzi burahagaraye kubera ko ujya mukobwa yawe ari umugenzi wawe and then akagira mariage ubugenzi bugaca buhera oya aho nyine twavuga ko ubugenzi buca buhera kuko ni hamwe usanga agiye kugira inshingano nyinshi ugasanga agiye kugira ibikorwa byinshi muraba mu rugo rwe mugabo we mu gihe ukiri muhira ukiri umukobwa utararongorwa ntimusubira guhuza ibyiyumviro nibaza ko ariho biva ahubwo ndi kumvuga bwa bugenzi nyine bw'abakobwa kenshi bavuga ngo Didi hari ikiganiro nigeze gukora abakobwa turiko turaganira avuga ko sinzi ko nawe uraza kuduha umuco usanga haje nk'umutipe kundondera nyene kugira dusohokane hama wewe ugaca unshavurira ukavuga ati kubera iki kureka murondeye muramba muri abagenzi ndaje ndaguteye inkuru uti nakayandondeye none bigende gute ugaca usanga ibayemo beef ahubwo bivuyemo gushwana bivuyemo kutumvikana kubera ico kintu kandi twahora turi abagenzi ivyo bintu ntayo niko ubibona niko ndabibona kandi bigaruka muri ca kintu nakubwira ca kabiri c'inzigo urumva kujaruzanya nyene ukumva ko umuntu umenga ntiyo guterana imbere aransize aragize ntazoronka ibi nibi nanje kumbure sindaja muri relation sindonka abantu bandondera nkujya benshi barabikorera kandi ubugenzi bwabo buba bufiriye ngaho nyene kandi benshi barakunda kubivuga yuko ubugenzi bw'abakobwa butaramba parce que ibyo bintu bitatu turajaruzanya turavugana ntidukundana mu bisanzwe mugabo kandi simvuze kuri bose si bose hariho abantu bakundana vraiment je ndabishingira intara Didi wewe je nawe turabagenzi sibyo tubate ko turabagenzi yaro nundi nk'umutipe araje kundondera turakundanye urabizi ko dukundana urabibona ko turisohokana tugendana mbega mu gihe bihejeje nawe tugatandukana ujya mutipe akaza kukurondera we mwakundana oya sinshobora aho ni kuri kote yiwawe mugabo ni kuri kote yiwanje ibyo nabyo no kubahuka naho no kumva yarakubajije iryo jambo kamwangira sinshobora vraiment gute kubera niko niyumva nizo ngingo ziwanje nuko nyene biri sinshobora vraiment umuhungu yavuganye n'umugenzi wanje ko umugenzi wanje namaze kukubwira uri umugenzi wanje ntiwobimpisha ushaka kumbwira ati karuka yandonde sivyo hama nanje mba ndamuzi uba wamunyeretse rero ntiyoshaza avyo wawe ngo azi wanje aya kuko mu bisanzwe hamaze kuba ubugenzi uwo muntu murateba mugashika ahantu ho kuvuga ati nukuri ubu turavukana uri umwana mwiza Shadid umwana mwiza ko togikora hari abandi babikora avuga ati none ko bashwanye ko bavanye je why not tudashaka gukundana ugasanga muri abagenzi ati yagenda murumva ko Didi ntiyo bikora akunze wa Bujahit urumva ko kwikunda bere ni kwikunda kandi Bibiliya itubwira dukunde bagenzi bacu ngo twikunda twebwe nyene ko wishize mu kibanza ciwawe kunkishira mu kibanza ciwawe naje bimbaye ko nobabara Didi mu gihe mwatandukanye mugatandukana kandi bita kuvuye ko cyari avuga ati urugendo rwanje nawe mu rukundo uruhereye ngaha agace yikunda n'umugenzi wawe wobyakira gute muri ico gihe berano kuri je byo mbabaza je sinokubesha sindiko ndakubesha ibyo mbabaza kandi naho twoba twavanye tukavana neza mugabo akacazi wawe kandi wari umugenzi atasokere nimwe naho ndaguhisha vya vrai kandi nivyo twoba twapfuye no banabikubwiye wewe kubera uri umugenzi wanje hamukaca umwemerera urumva nawe ntibica byoro araca mwamenye ucaja binkumo niki kintu uvuga kuri ibyo bintu Gadidi niki kintu uvuga kuvyerekeye ibyo twako turavuga byerekeye ko ushaka gusohokana n'umutipe je hama tugasohokana mu nyuma byaraheze kuko birezi niyo mpamvu kenshi usanga abakobwa ko barashwana kubera iki umuntu aragiye kweretsa umukobwa umutipe basohokana nyuma aragiye abuze ibindi muratandukanye ugasanga
barakundanye niki kintu wobwira abo bantu bariko baragira ivyo bintu vraiment ico nababwira ko nukuri kwihangana kandi umwe wese yaremewe uwiwe hama ikindi naco bera jewe sinsa n'uhagararako kuri ico kintu tuba abakobwa bihagararako nukuri aho umukobwa utihagararako usanga uri kuragira n'utundi tuzigo ujaruza abandi kandi atari ibyo wewe nturi mu gihe ciwawe hagarara mu gihe ciwawe okay sivyo uhagarare mu gihe ciwawe hama igihe ciwawe kigeze uzoroka nawe bizogenda neza didi kuko utiyumvira ko tipo ushobora gusohokana hama muri kumwe atari igihe cyawe igihe cyawe atari ico muri kumwe ahubwo ikigihe gihari ciwanje koko tubyumvira bon ego ndavyiyumvira ko navyo ariko niho bica bitugorera burya iyo uri mu bintu bitari ivy'iwawe bera urabibona kuko birakubabaza birakurusha misi yose wamuruku birakurusha mu mutima ntutekana muge iyo uri mu bintu by'iwawe uba stable urumva ko uburyohewe winezererewe ku buryo unavyuka telefone iguhamagaye ukumva uriko urashima Imana kuko uri mu bintu by'iwawe nta muntu wavyivye nta muntu wabinyanganije singenda ndinyegeza ati bera araza kumbona mvugana n'umutipe basi suko iyo uri mu bintu by'iwawe uravyumva neza yego Katugaruke rero kuri bakunze ba Bujahid mwabyumvise rero ku byo Didi avuga kuri ico kintu reka tugaruke kubyerekeye abahungu nabo ahungu bavuga ko urukundo rwabo ahungu ashaka kuba abagenzi imyaka n'imyaka utarumva ikintu na kimwe utarumva ko bashwana utarumva ko babwirana nabi ibyo bintu mbega bimeze gute nika nkaho usoma Bibiliya urashaka kutubwira impamvu y'ibyo bintu muri Bibiliya ntivyanditseyo sinigeze ndahasoma mugabo muri ubu buzima busanzwe uko ndabizi kandi ndabibona nukuri abahungu n'abana beza cane kuko abahungu n'ukuri nta munwa bagira abahungu umugenzi wiwe arose arashima ego kandi abahungu ico bakundi naho bapfikiye ikintu gihereraho nyine abahungu si abantu azogenda muri na misi biravumye ko abatipe ubunye ari basigaye bafise umunwa usanga bicaye umuntu akavuga uredemu ibi ebana ngo nibo bantu bashikiriye mu nsako kweza nsako z'abakobwa twagiraga mbere oya jewe nandi sindabihiyo ntumbero abahungu batuvuga kubera iki kurana muri iki gihe twifata nabi nizo sije nyene nimba bariko barabivuga bariko babivuga kubera babona twifata nabi mbe Didi ntibaza ko twaba twifata nabi kubera abo bahungu nyene twebwe oya bera ntitwihagararako ngaruka kuri ca kintu co kutihagararako co kutiha agaciro nasomye Bibiliya mbona ukuntu umukobwa yihaye agaciro wanashaka bari simple bari simple n'umuntu umva n'umuntu agenza ibintu buke buke kuko uri kuraraba Esther nk'akarero Esther yari umukobwa asanzwe aciriritse ko Kristo asoma Bible niko agira uvuga oya none nagira ngo bazahubwo ko wabuze iyo nkuru ya Esther rero Esther yari umuntu aciriritse ari ngaho onye mugabo kubwo ishaka kuko yari afise vision novuga yuko yari umuntu simple iki nibiye by'abandi bipodora nka wewe oya je urabona ko ndi naturel vraiment urumva maquillage iki Esther nekije muri Bibiliya bajya abantu bari makiye bari bien sûr hari ahantu yego barabaha ibyo kwikora kugira base neza hariho n'impuzu bambara kugira ngo nyine bamere neza ariko Esther aravuga ati oya ivyo umugirira abandi je wisinza ubikoresha kandi umenye ko ari we yaciye atunga urutoke n'umwami acaba umwamikazi mu gishingo ca Vashiti abo umwamikazi mugaye Imana kandi yarizi ikimushiriye ngaho onye kuko niwe yahavuye Imana ikoresha kugira ngo ubwoko bw'abayuda bureke guhonyangwa Tiera abahungu twese tubagora abahungu nitwe tutifata neza nitwe bera mu gihe twe tutifashe neza twebwe nukuri n'abahungu ntibazifata neza imbere yacu kuko twebwe abakobwa tutihagaze ngo twiha agaciro
abahungu n'ukuri bazodufata kurya nyine turi nta muntu yoza kugufata nabi ngo akugirire ko ibyo agomba umukobwa uzi kwihagararako kandi wihaye agaciro no mu kibano bakuwe ni kubera iki mu kibano bera bose ndaguha akarorero ni kubera iki mu kibano umuhungu ataha ijoro n'umukobwa ataha ijoro bavuga umukobwa ego kwera ibyo bintu bihora nanje narigenze kwibaza ico kibazo nkavuga ati oya reka tureke n'ibyo onye hari igihe nk'umukobwa twarinda voilà urumva kandi umutipe niwe yayimuteye mugihe usanga umukobwa niwe wavuzwe cyane umukobwa twarinda bavuga ngo umuhungu uriya muhungu yateye inda naka ahubwo bavuga umukobwa ngo ibyo bintu narashatse impamvu biba ngo ni umumaraya oya bavuga umukobwa kandi none urabyikorera ngenda none n'abahungu babifisemo uruhara mugabo sinovuga ko sinzi ko ari dara societe burundaise ariko kubw'umuco umuco w'ikirundi indero y'ikirundi umukobwa ararabwa cyane uwo mukobwa wo kwa naka ataha ijoro ntaca yimariye ntaki ni ibintu byinshi rero umuco w'ikirundi burya naho tuweka ugasanga turiko turaja kure yawo kumudukurikira ego yes bakunzi ba Bujahi TV mwamwumvise rero umukobwa turi kumwe ndakunda ingene aganira kenshi yaba yaronka umwanya tuza turiganirira kweri kuko hari byinshi umuntu yiga bivuye kuri we ingene yishura Didi rero dusoza sindi bukurambire dusoza ikiganiro reka tuje mu tuntu n'utundi dutwenge base kwera umengo twashavuye Didi ni ikihe gihugu kindi kiberamo Miss Burundi ikindi atari Burundi nta kindi nzi Burundi nibwo buberamo Miss Burundi Didi wabonye ikiganiro nakoze njo oya bre nicyo ndaraba bibona ko wakira eka nukuri sindaraba ntacyo ndaraba kuko nakubwiye nabyutse nisengera nitegura nzangaha sindaja kuri YouTube ndashaja eka vrema kuki ni Burundi gusa nta kindi ni Burundi bwonyene nawe uconye utagishoboye ubu utakiye ku ntebe y'ishure vrema kamera ambassade y'u Burundi yerere ambassade y'u Burundi we kweri cyangwa haraye ambassade y'u Burundi iri mu bindi bihugu ibindi bihugu bifitaniye ubugenzi n'Uburundi bica bigira ambassade y'u Burundi muganga mu Burundi nta ambassade nibagiye ko aciye ku ntebe y'ishuresha ari muri mbega ugeze muri mwaka ngahe kaminuza kutaradutumira nahejeje ubwigene ko ndakubaze ubaze bw'Uburopa sha nahejeje vrema kutaradutumira none ndabatumira ubu nibagitumira kubera no gusesagura yo cyambere no gusesagura Didi kandi ushaka kugaragara nk'umuntu adatanga gusa oya ndatanga tugasangira ifana ndatanga kandi ndi umuntu wa mbere atanga mugabo no gusesagura ikiganiro ngato tuzokigarukako la jeunesse amanyu ife ejo uzogira nife wewe kuri yumvira kugura ibintu bya 100,085 kino kandi tuyari nyuma ya kamera di ahubwo mbwira ejo uzompa kweri anniversaire yanje kweri ndagufitiye nyine akantu je ibyo wigirisha kamakeya kuko ndaguhaye ikintu kizimvye c'ibihumbi 10 ibihumbi 10 n'umutahe okay reka tugushimire cyane Divi reka tugushimire cyane ko wemeye ko tuganira ndibaza ko nundi munsi nitugukenera tuzokuronka ndahari ku bwanyu ariko kandi nanje ndabashimira gira ico ubwiye abakunzi ba Bujahi abakunzi ba Bujahi TV turabakunda mwe nande twinana n'abanyagihugu bose hamanda bashimiye kuba mwadukurikiranye kuri iki kiganiro bon ibikenewe bagira like subscribe hama mukaca rero muraba ikiganiro cacu kiryoshe ego murakoze Imana ibahezagira
Yes, bakunzi ba Buja Hit TV mwamwumvise ubwo gutwa turi kumwe namwe ngaruka ko ari mukobwa azi kuganira. Didi, merci beaucoup kubona umuntu ashobora kukubaza nk'ikintu tukaganira tugatera inkuru tugatwenga, si benshi ushobora kuganiriza gutwengera ko baza bashishwe. Bakunzi ba Buja Hit TV, reka tubashishikarize gukomeza kuraba ibiganiro bya Buja Hit, tubabwira ati mukore subscribe, share na comment. Tuba dukeneye kumenya mbega bimeze gute, muze muratubwira ingene bimeze, aho bitameze neza duhindure kugira tubikora ku bwanyu. Ari nibyo mukeneye ko dukora, murashaka kwandika muri commentaire mukatubwira ati tuzanira ibi nibi kubera ko turi ngaha ku bwanyu, niyo mpamvu turi ngaha. Reka tubashimire cyane rero mwe mwamaze gukora subscribe, bo tarayikora rero niko kanya kugira ngo ibiganiro dukora bize biragushikira. Thank you, mwakoze cyane, mukomeze kugerwa n'ibiganiro byacu. Bye.